wabatijwe, urazi ko wakomejwe. Mbere abatari bake bagira ngo narabatijwe mu mazi menshi. Ibyo nibisanzwe bivana no kwemera kwawe. Mbega iyo uhuye n'ingorane uribuka ko uri umukristo? Iyo Imana ikinze gatoyi ugahura n'ibikubabaza, uramenya ko Imana ishoboye. Iburahimu naho yarose akana ashaje, arazi ko ari Imana yamuhaye, ntatinya guhereza Imana mu byo yamuhaye. Usomye mu gitabo ca Yobu gabane ca 2 guhera ku murongo wa mbere, urabona amageragezwa Yobu yabayemwo. Yobu yabaye mageragezwa adasanzwe y'ingwara, y'ubukene, y'ibibazo, mugabo Imana ayigumiza ku mutima. Hahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza byose. Nagira nyengurukire cyane uyu mukozi w'Imana ahejeje kutwigisha. Hariho icigwa tuhakuye kinini cyane, ndetse n'abandi bose nta n'umwe atakuye icigwa, kuko ijambo ry'urufatiro ry'uno munsi rirabitomora neza. Uwo ari we wese aragira ibigeragezo. Twarahuye n'ibigeragezo byinshi, naho umwe wese yahuye n'ibyiwe, mugabo hariho n'ibigeragezo rusange. Iyo rero uhuye n'ibigeragezo, si igihe cyo guta ubwoko, ahubwo ni igihe cy'uko umuntu agira inguvu nyinshi. Uburorero ko tugira Imana tukaba tubuzi butari buke, nivyo biduha icigwa tukabona yuko naho haza ibigeragezo, uburuhiro turabivamwo. Ndavyibuka turiko turabitera inkuru nabo twaba turi kumwe, umunsi uraho amaradiyo ariko aratyozanye n'icubahiro za RPA, tukaza twumva n'itangazo ry'abasenyeri naryo rirataguye. Hanyuma twicaye turavuga tuti basha, tuterega na Yezu yacira urubanza n'abakuru n'abasaseredoti n'abashingantahe. Aho nico catuma duca tureba tuti none wewe ntiyari ukuri kwiza, ukuri nyako, mugabo baricaye baramucira urubanza kandi baramwica, kandi ari mukuri ameze neza. None kubera iki hariho abaciye bati bakomoka ngo amaradiyo yavuze, ngo ambasaderi bavuze, ngo abasenyeri bavuze, agatakomoka, azi neza yuko n'umwana w'umuntu yacira urubanza n'abakuru b'abasaseredoti n'abashingantahe. None abashingantahe ntibari abanyepolitike, sibo batwara. Abafarisayo nibo batwara, bari umucira, ugaca buvura acitse inkokora. Oya, uca uvuga uti ndi mukuri. Uri mukuri rero kirazira kurekura ngo nuko ubonye ko ibintu bikomeye. Rero twebwe natwe burya twabiciyemwo kugira ngo Imana irondere ingerekezo Burundi. Rega hategerezwa kuboneka abaca muri ivyo vyago byose bazoza baraca umugani. Rero kirazira gucika inkokora ngo nuko ubonye ibigeragezo. Hajya Imana yarizi ingene ibiheza kari mwarabibonye. Nemwe hagira ubumbwira ngo yakoresheje ingufu ziwe cenda mweme. Rijya joro rarirayeko. Muravuze rijagira Imana amagerageza yose tubaze gucamwo yose narayabonye. Najya narayabonye kuko naraye kwijo. Mugaba abandi umutima uhuha. Haciye bacurika. Haciye bacurika umutima uhuha. Ujya munsi hariho umuntu wasanga ari umugumye banga w'igikoko kabisa, mugabo
yaciye atangura gusorora inzoga ati akira, ataba ari we wa mbere avuga ati ndimwe muri pushe na jewe ntimundabe ngo ndumugumyabanga. Hariho abatanze inzoga muri iki gisagara, mubona iki gisagara erega igitwegeje, none ko bazitanga, none ntibazitangira kwibarabara, bari binyegeje ko bari bazi ko twahejeje gutsindwa, ubwo nyene babarakasi zero. Uraho ariko arapanga akarere, ubundi akababwira ati sha ivyo bintu ntibikunda. Bukeye niwe yamubwira ati finalement tu as dit vrai. Yamubwira ati iyo kudeta ntishoboka. Mugari abaciye batanga inzoga, bari bo bantu ba mbere wabona ko bari bagumije. None ntibyabereye ku mugaragaro, turababona turabazi, muga igitwegeje ico ntaramenya, sindamenya ko bazi ko tubizi. Icyo sindakimenye kuko twohava tubibabwiye twobaca ivutu, twaba tubaca ivutu utubutu, none burya arazi ko tubizi.